nisanga rero ndi mfise ico kibazo c'amaso kuba ntabona neza mu gifaransa bavyita malvoyant. Niho rero habayeho umupatiri yitwa Vincent Gracia Espanyol yagize kampanye mu gihugu cyose cyo kurondera abana bafise ubumuga bwo kutabona canke kutabona neza. Ico yakora yarabegeranya akabashira ku ishure, donc bakiga d'abord, mugabo uko kubegeranya no kwiga yabagomba kudukuramwo ka kantu. Urabona iyo uri hari iwanyu ku mutumba ushobora kwibaza uti ni jewe nyene mfise ikibazo, jewe mfise ikibazo runaka, ushitse abandi bari waje kumbe nabandi bariho, ugaca utangura kurema. Mugabo muri uko kudushira hamwe yaragerageza no kuducisha ku baganga, kubera ko urumva yari umuzungu, yarazinanye n'abazungu bagenziwe akaducisha ku baganga. Donc rero twebwe wasanga bidakunda yuko tuvugwa, kubera ko imyaka yari maze kuba myinshi, umva ingwara imaze kwiyagrava. Hari igihe bakubwira bati ingwara ntishoboka nyene ntibikunda. Abazungu washaka je bamaze kunyopera karenga gatatu, bamaze kunyopera karenga gatatu, barabati vyokunda ariko bakasanga nyene ntibikunda. Mugabo vyose umuntu aca vyakira kubera ko Imana ibifise ko yapanze, kandi bihererwa icubahiro kubera ko nshobora kuba meze uku ico gihe nari kuba mbona ntari kuba meze gutyo. Tuzokonvenka abantu gute, bizogenda gute, haraho tuzoja ntibatwumve. Okay, ikintu kidahera kuri inosi n'igiki n'urukundo n'amahoro. Donc okay, twiyite amahoro n'urukundo mu Kirundi, mugatwumva ni vyinshi. Cha turarondera umuntu abiduhindurira mu Cyongereza, uwo muakadrere barabidufashijemo. Peace and love, twumva karasona neza. Basi groupe bayica yitwa Peace and Love. Muri studio twaramanutse, urumva ko muvyeyi twamuhaye CD Bruyo, cha turamanuka tuza turashiramwo mu mantuze ya mwamwe. Rero mu ndirimbo zimwe dushiramwo tulogo Peace and Love, nko mu Cibare karimwo, no muri Mbarira karimwo, ese n'ukindi ndirimbo ko bakarimwo, no muri niwe nkunda, no muri niwe nkunda karimwo. Voilà, basi bigenzo ko dutangura ko baririmbyi bakomeye. Igete abaradusezeye kuri album ya mbere. Igete amaze kudusezera avuga ati n'ubundi tuzobandanya twebwe dupambane. Urumva ko album ya mbere umuvyeyi niwe yayirishe. En 2008 twinjira mu bintu vy'amakaraoke, twinjijwemwo n'umuntu yitwa Ivan Muziki. Turakora biragenda neza, abantu baratwumva kabisa. Gusa Imana ifatanirije abantu baguma bibaza ati abantu ni bandi. Twarakoze video ira trending kabisa, abanyarwanda ngo nabana bacu, abaganda ngo yango abana biwacu. Umva ko twaririmbye byasa nkaho umengo ni kamiliyoni. Uniyumviriza ijya ndirimbo wamengo ni kamiliyoni. Twebwe nta nuwo twari tuzi, nta n'ikintu kimwe twari tuzi. Abanyarwanda ngo ntabi wacu, abagande nabi wacu, abarundi nabi wacu. Abarundi bo burumva twari twibereye hano, nta n'ikibazo twari twifitiye, sivyo? Mugabo video iza kwerekana neza ko turabarundi, ariko abanyarwanda vyanditse ko arabarundi, ko tubona basa natwebwe ivyo bavuga ni ivy'iwacu nyene, ni nk'ikinyarwanda. Abaganda ati reka abona abaganda ahubwo bashaka ko bari mu Burundi. Birakomera kandi bafise video. Twasigaje 350. Mugabo twifuza kuyajana muri studio, kubera hariho studio nziza igezweho bariko baragira publicity. Umuvyeyi nyakuntu ngati sawa, mimi sina shida, muje muri studio. Tusha tugenda muri studio muri babiri, jewe na Bosco. Ariko ico gihe ndibuka twari mu biganiro na Igete akiri ku ishure, tugomba kumukonvenka. Niyo mpamvu yatumwumvira Igete, kandi umva mwari benshi. Twapropoje benshi, uwemeye ni Igete. Kuko hariho n'uwitwa Letitia nawe twari twakonvense, mugabo biranka kwaza. Igete birakunda, Igete acaraza. Donc igituma navuze Igete ni kubera abantu banamubonye. Sasa amaze kutwemerera turasaba rendez-vous 300,000 turagenda. Uwo muankadreur aradufasha, baragenda barariha. Indirimbo ya mbere twakoze yitwa ni wewe nkunda, ni wewe nshaka, na Igete yararimo. Sasa ico gihe niho hari umuproducteur yitwa Bashir, umusenegale, no baracari hano muri kino gihugu cy'u Burundi. Niwe yaduproduije ico gihe, abonye talent dufise kuri iyo ndirimbo nyene. Kuko nitwe twivugirije vyose. Je navugije batterie n'amagitare,
solo na accompagnement rythmique. Bosco acavuza piano na guitare basse. Bashira ati ibi bintu birabaho mu Burundi. Mwabana mwe bimeze gute? Acaravugana no mu encadreur bimeze gute bano bana kumengo bafise talent. Nta kuntu mwobaduha tugakorana nabo. Aho indirimbo iri en cours twayihejeje kuyikora Bashire yumiwe. Bashire yumva donc umudiyo w'ikirundi avuga ati ye bano bana kabisa. Ivya contrat baca bagomba kubinyarusa. Mugabo urumva ko waturungitse nta vyazi. Twabaye turakora bariko barandika contrat. Plus tuja kwa enregistrer indirimbo. Bashire yumva ahubwo aguma yoshaka ahubwo ko contrat inyaruka kugira ngo dusinye. Umu encadreur nawe ati jembo nataka kibazo naho mwosinya mugabo imbere yuko musinya. Imbere yuko musinya nabano bana. Ibi bintu ifa ko banza kubijamwo kubera nabana biwe. Ndavuga Magi. Sasa kubera ko yari yavuze yuko ataburyo bwacu buhari. Sivyo? Yari yavuze ko ataburyo bwacu donc amafaranga yacu ntayahari, hari amafaranga yo kudufasha nk'imfuvyi, sivyo? Mugabo amafaranga y'ivyo bintu vy'imiziki ntayahari. Turakoreye muri studio imeze neza kabisa. Hati tuze kuyumviriza basi twumva uko vyasohotse uko amajwi yacu ameze. Tugihe amaradio yari yaje ntiyari bwaze. Amaradio hari amaradio menshi, Isanganiro yari hari, Bonesha yari hari, CCIB yari iriho, RTNB urumva ni muvyeyi wa yandi maradio yari isanzwe hari. Iyo ndibuka ko zariho zitari nke. Zariho. Mutwaye indirimbo rero. Nitwayitwaye washaka ku radio. Oya, twagomba kuza kuyumviriza kwanza twebwe muhira. Twumva uko bimeze. Mwatwaye mu gatelefone canke muri Reka. Ivyo nje ndibuka ko atani telefone nari mfise. Ne mwatwaye gute? Twayitwaye kuri flash, kuri CD. Bayiduhaye kuri CD ico gihe. Ari indirimbo imwe. Aho mwarimo hariho aho mushira CD. Twari duvize radio twaguze 250,000 yaja mu CD zitatu. Urumva ko nafisi radio ijamwe amaseda 3. Mwari muzi kuyivuzaho? Yego, twari tubizi pe. Hanyuma ico gihe ndibuka ko bamaze kuduha iyo CD, ico twakoze twebwe twayishiriye umuvyeyi. Sivyo? Twimushiriye ati yumva ni sawa. Ati sawa. Ariko rero uwo mu encadreur acagira ko amubwira caciyumviro caya kontra. Caya kontra. Umuvyeyi amaze kuvyumva ati ivyo bintu nibiki ntiyabitahura. Njanja gukonvenka mon frère ndamubwira ivyo Happy Famba yambwiye. Mon frère ati ahubwo ebana ivyo bintu twari tubikeneye. Sawa turabihuriza ko ico gihe ndibuka ko twasinye c'était en 2016 mu hagati umengo tusinya ikiringo c'amezi 6. Kontra y'amezi 6 ngo dukorane na Happy Famba. Acara du propose gukora indirimbo z'igiswahili kugira ngo dushobore kuraba ko kubera indirimbo z'ikirundi zo zari nyinshi twari tuzifise. Ico tutari dufise zari indirimbo z'igiswahili. Ico gihe ndibuka twakoze indirimbo yitwa Mutu wangu tuyandikiwe n'umuntu yitwa Blaze adufashije. Hanyuma turakorana na Happy Famba amezi 6 aheze turabona ko hariho changement. Abantu batanguye kudukurikirana ku marezo sociaux. Amezi 6 aheze mon frère ati ebana ubure natwe twashobora kubigira tubandanye ivyo wacu ko kontra iheze. Namwe yamara ntiharagera ko amezi 6 mengo ni make. Ntitwosubira tukamubaza Happy Famba ko bikunda ko twosubira gusinya iyindi kontra y'umwaka. Mon frère aravyemera. Ati sawa mubaze twumve. Tumimubajije nawe aravyemera. Turasinya iyindi kontra y'umwaka. Indi kontra y'umwaka tumaze kuyisinya bimaze kugenda neza harabaho rero gutangura kudukorera ama video. Kwico gihe twaheruka video yo muri 2007 Ichimana ifatanirije na Maison Shalom nizo ndirimbo twakoze. Wumve ngo twari tumaze gukora ama album arenga 2 mugabo dufise video 2 zonyene. Bigora bagabo kandi umuhini mushasha utera amabavu. Urumva nari nsigaye nikorana ndumwe. Mari 3 usikarura umwe. Cumva ko nibiba vyoroshe. Ariko kabisa ngira ko ndanamushimira Happy Famba kubera ko hari vyinshi yagiye aranyereka. Ndavuga ni ibintu navyo je ubwanje navyo nari kwishoboza. Mugabo nyuma twavuye tugira lancement officiel ya zandirimbo. Umuhisi yari itavye Imana mpava ndabikora. Hama ndabikoze ndabona ko abantu bariko baravyumva hari abatabitahura. Abavuze ko Vyinshi ari we yishe Bosco.
ndavyakira uko nyene mugabo harageze igihe nanje mvuga nisha ibi bintu numva no bivamo we banyagiriza ihasa ryanje ko nije nihekuye rero avuga nta kundi Famba kazarandemeje ati wereka abavuga wobabuza kuvuga erega ngo basiba kurima ntibasiba kuvuga. Peace one to everybody, and my name is Radio, or this is Lloyd TV in the place. You know what it is, I'll just say Mr. Radio, I'm back again. Rero hamuda kugira byinshi muri entertainment, hamuda kuzanira aba hitmaker kuri micro ya Lloyd TV. Already easy gentlemen, akora like na comment kugira ngo uzurabona professional interview, uzurahabwa update news. Kuri kamera uri kumena Airfage Carf, ni watuma image uyibona imeze fresh sana, ni watuma sound uyumva imeze neza cyane. Ni muri kiganiro tubabwiza kuri show kiganiro okigwa akajyo keza kumenya makuru y'abastar akukumenya makuru y'ivyamamare ati mbega ivyamamare byacu ubibayeho gute. By the way, my name is Radio, ndakubisaniza yuko ari Jesu wa promoter bose mu gihugu ata papa na mwana kugira habeho umwana habanza kubaho papa. My name is Radio, papa waba promoter bose mu gihugu. Uno musi ni muri The Fighter Production waza kumenya mbega ni kubera iki ni ryambere dukora ikiganiro na Visho muri The Fighter indani muri studio, uraza kumenya mbega ni kubera iki mbega wagwa kali wallahi. Sikiliza hii story nimetoka mbali wagwa na VichouLove mtoto wa Lazaro kutoka Kibimba paka Muhanga kwenda Gitega paka Mushasha tunashuka Bujumbura mpaka mu The Fighter Production. Yes, mezeneza Visho yambo cyane Mr. Radio ndamusana bariko baradukurikirana nibaza ko ari iryo ryambere niryo ryambere uno mwaka wa 2024 hano kuri zino micro. Ndabaramutse rero bariko baradukurikirana bivana naho baherereye, ushobora kuba bwije canke ari mu gitondo canke ku mutaga canke ku mugoroba. Ndababwire ntibagira amahoro menshi cyane, ariko kandi ndanabifuriza umwaka mwiza wa 2024. Ndababwira nti uzobabera umwaka mwiza, umwaka w'insinzi, umwaka w'imigisha, umwaka w'amahoro, umwaka w'amagara meza. Je ivy'amahera ntavyo nkunze kuvuga. Iyo waronse amahoro ukaronka amagara ukagira umugisha sivyo ibintu byose birashoboka bica bishoboka. By the way nkuko Visho abivuze ni ryambere muno mwaka twakoranye ikiganiro twaherukana mu mwaka uheze. Reka nanjye namwifurize umwaka mwiza muhire azowuvemwe amahoro ko yawutanguye ameze fresh sana. By the way uraza gutahura mbega ni kubera iki narimbye indirimbo story nimetoka mbali baturungikanye gitari abantu bava kure tuvuye ruguru abantu bava kure hajyaga radio wo gusubiza iwavuye bibaza ko byo bari sawa. Noca mperayo umaze gufata micro gutya noca mperayo sinogaruka sawa Visho. Yes, ndashaka rero twinjire muri ijya ndirimbo ndashaka uririmbe avesi ya mbere na refrain hama tubandanye ibintu. Let's go. History nimetoka mbali, sikiliza history nimetoka mbali, yeah. History nimetoka mbali, sikiliza history VichouLove mtoto wa Lazaro kutoka Kibimba mpaka Muhanga kwenda Gitega mpaka Mushasha Rumuri ndo nilianzia shule nikasomeshwa kwa bure, likizo time nilikuwa naishi Ruigi nikaanza jifunza muziki. Hehe 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 hehe. Ndoto zangu zilikuwa za kuishi mjini na maisha yangu yawe ya muziki. Mama kanilipia nauli ya kufika mjini na kunisisitiza mjini niwe makini.
wengi sana. Wagwana Vishu, Yes, hari abantu benshi novuga batazi ururimi rw'Iswahili, ndashaka udusobanurire ayo majambo ari mu Giswahili mu Kirundi kugira ngo by the way ndashaka ko tumenya Vishu ni muntu ki, mbega Vishu yavuye nkuko yabimbye mu ndirimbo. Hariho benshi batazi iyo umuntu ava, by the way ndashaka ubanza dusigurire ayo majambo ari mu Giswahili mu Kirundi. Urakoze cyane. Story nibaza ko ni histoire. Nimetoka mbali, navuye kure. Hama ndivuga wo ndiwe. Ni VichouLove, donc izina ry'umuziki VichouLove ngira bacavyumva vyavuye muri Fiane hama love navyo navyisanze mu nyene kubera ko baguma bavuga ko ndi malove love, urumva nyene ibintu vy'urukundo ariko bimeze kabisa. Hanyuma rumuri donc uraza kumva ko rumuri niho nahereye kwiga, hama mu mavakanse nkazanda jya gupasa uburuhuko mu Ruyigi. Hanyuma nyene havajamwo ko niga umuziki. Ubundi histoire hari ukuntu umuntu ayivuga udahujije ku bintu vyose ngo ugende uragira vyose kuko nk'ubu nari kuvuga none kubera iki nagenda za kuja kuruhukira mu Ruyigi, no kubera ikintu kubera ko mu Burundi hari habaye ikibazo, igihugu nticari kimeze neza, hama amayira yo gutaha i Muhanga mu Kayanza ntivyaba bigikunda, hama umupatiri yatanguje ishure yitwa Rumuri, abonana na Magi, sinzi ko babonanye Magi Maison Shalom, hama aramusaba yuko twoza turaja gupasiriza amavakansi kubera ko aho vyarakunda ko umuntu arengana. Umuvyeyi ati je nta kibazo, nibaze bashikiye mu bandi, bica bitangura gutyo. Niho rero wumva ngo naza ndaja gupasa amavakansi mu Ruyigi, hama mpavaniga umuziki. Uyo muziki rero nyene urumva ko niwo havuye uba imbaruso ya bino bintu vyose. Nivuga rero wo ndiwe mu majambo make, no kuntu natanga uyu muziki. Mama ni Magi Maison Shalom yandungitse ambwira ati wegenda mugende mu muji, mugabo mugende mwitonze kubera mu muji niho hantu hambere hari abantu babambuzi, niho kandi hari abantu bambere beza. No kuvuga muri ivyo vyose rero uzotora, ushobora kuzoja kuba umwambuzi, ushobora kuzoba umuntu mwiza, mugabo uzomenye kujya ushobora gusezera umwana ukamubwira ati genda, uragenda witunge mu ntara utabaye. Ni nayo majambo rero umuntu abavuga. Ariko kandi mu gitero cya kabiri ndavuga ukuntu peace and love yabayeho, Bosco Igete, hama twiyumvira gukora umugwi urakomera, urakundwa, abantu barawukunda, turaja ku ma stage atandukanye, ubushimwe butandukanye turaburonka. Hanyuma biravamwo, Igete aravamwo, Bosco Imana iramuhamagara, bigenda ukundi kuntu nyene. Mugabo nyene n'ubu Vishu aracabandanya kama komando nk'umusolda nyene, umusirikare urabizi ko apfira ko rugamba. Jere navuze ntinzobibandanya gushika nanje Imana niyampamagara. Ariko kandi hari abo nshimira mu mpera baba bagize ico bamara. Nsubiye inyuma gatoyi, hariho abo twakoreye kenshi kandi kera batigeze baduha amafaranga yacu. Bimwe nyene muvyeyi aba yarakubwiye turagenda witunge ubeho neza, ugasanga hariho abo mwagiye murakorana, sino bita ba escroc kuko peut-être bon sinzi sinovuga ngo aba escroc, mugabo warasanga umuntu akubwira ngo ni dukore mugabo tugakora, hageze ko guhemba acakubwira ngo uzoze ejo wagenda akakubwira ngo ejo gushika nisa. Nashimye rero kubishira mu ndirimbo kubera ko ubu Vishu izo histoire za gutyo yarazirenganye. Ubu Vishu muri etage ameze neza, umuduga mwiza. Ariko nyene histoire bavuga ngo kahise gategura kazoza kabisa. Urumva neza yuko rero tuba twavuye kure. By the way ndashaka rero twinjire mu ndirimbo. Igete akawa mulokole. Igete ariho ariho right now. Igete ariho ari mu gihugu cy'u Rwanda, ari mu Rwanda. Yego. By the way uno munsi navuga neza yuko kubatabizi nkuko wabivuze yarabaye umukiriso, none umunsi aracasenga kabisa. Urakuvugana nawe cyane. Ariko nagenda senga. Nawe urasenga? Nagenda senga. Ariko wowe yarakijijwe, yaravyihebeye. Okay. Urakuvugana nawe cyane Vishu? Bon, hariho na groupe bashaka duhuriramo yitwa muri family y'abana baciye ku ishure y'Igitega. Urumva ko umwanya n'umwanya ndamukeneye, ndashaka kumuronka. Yego. Iyo muri komeraga ibintu by'umuziki we nawe nk'umuntu mwakoranye indirimbo yabaye hit, novuga neza yuko kugezana n'ubu ni indirimbo aho uyumviye umva ari indirimbo menge sose ubwo nyene Chimana ile ngoma vraiment ijya ngoma ndaya yanditse Vishu. Iriya ngoma yanditswe na jewe na Bosco. We na Bosco. Hamamu eba ijya ngoma vraiment mwayanditse ebana
mwiteguye fresh cause ni indirimbo kuri jeno yitwa indirimbo y'ibihe byose bakunze ba Light TV ni indirimbo ushobora kumviriza makano kanya ukumva umenga ni indirimbo isohotse ubwo nyene indirimbo yitwa ubuzima baje kuri YouTube iriko ubuzima 2000 combien 2008 je pense cyangwa 7 hagati yaho ni indirimbo navuga neza yuko ifata abantu bari mu rukundo cyane cyane niko bimeze urukundo nigo rudutwara ikomeza abantu bakundanye by the way urumva neza yuko urukundo nigo ruyoboye isi cyane ndashaka twinjire ku izina Vishu kuva kera mu bwana bwiwe mbega mu muryango Vishu n'umwana wa kangahe mbega Vishu ubuzima bwe kuva kiri muto bwari bumeze gute Vishu urakoze cyane nibaza ko biroroshe Vishu ni umwana wa gatatu mu bana indwi ubwa mbere ni Nziga Masabo Vianney amazina y'abavyeyi hanyuma mu bana indwi hasigaye batandatu abavyeyi bose baritavye Imana urumva nakubwiye ko ndi wa gatatu umwana wa gatatu mu kirundi cizo uramuzi umwana wa gatatu mwana wa mbere bamwita imfura wa kabiri bamwita imfura yareka ubuheta wa kabiri n'ubuheta wa gatatu ubuheture ahubwo rero abantu badafise amazina ni wa kane n'uwa gatanu amazina narabajije ayo mazina narayabuze muga kuva ku wa gatandatu uw'indwi w'umunani w'icenda w'icumi cumi na rimwe cumi na kabiri no kubandanya barafise amazina sinzi kabisa kandi narabajije abakurambere je mugabo numvise umwana wa kane n'uwa gatanu narabuze amazina yabo nzo yarondera kubera ko umwana wa gatandatu yitwa Miburo canke Kabura umwana w'indwi yitwa Nyandwi akarumvikana umwana w'umunani ni Minani umwana w'icenda ni Nyabenda w'icumi ariko w'icumi rega ni Bucumi w'icumi na canke Macumi ashobora kuba Bucumi canke Macumi yose aravugika w'icumi na rimwe ninde ni Karenzo je pense Karenzo Nyandwi no wakanga Nyandwi no w'indwi ariko Vishu urumva neza yuko urumva ko n'ikintu tiko turabigisha hariho bansaguye ni benshi umwana wanyuma umuntu atarenza araba oya ntabonzi aho ari wanyuma ngo umuntu atarenza bamwita gute shana wenzi ariko Vishu urumva mu muryango iwabo ni ubuheture umwana agira gatatu let's go sasa ni naje kandi nabwiye ko atamuvyeyi numwe dusigaranye narizewe nabo bandi bana bose batanu n'umuryango bakoranye baravuga ati wewe uri samuragwa ni kuvuga ko mba nsigaye ndabarongoye niryo niteka burya ridategwa bose uri umwana wa gatatu ubundi bakunda kubigira ku mwana w'imfura niwe akenshi akunze kuba samuragwa mugabo sinzi ico bisunze ariko nyene Imana ibihere gucibwahiro niyo iba yakoze uko ivyumva canke uko yabiteguye hanyuma rero Vishu yisanze ari umwana novuga ntiyavutse nk'abandi mugabo atakuze nk'abandi kuko mu gukura kwanje hagiye haraba intambamyi zuko usanga hari iwacu ruguru mu minyaganyaga umwana arabakina nk'abandi akirukanga bikagenda neza ariko je nagiye kwisanga mfise ingorane y'amaso ingorane y'amaso kuba umuntu atabona neza hama nyene abavyeyi bacu kubera ko atabushobozi baba bafise bwo kumenya ati umwana ari mu biki ni bimwe nyene umwana hari gihe yereka umuvyeyi ati burya jewe simeze neza mugo umuvyeyi akaguma abona ati ni bimwe abana bigira kumba umwana ariko aragenda bon mu gisagara nibo baba baciye ubwenge ashobora kurondera nk'umu docteur hamaze ati docteur je umwana wanje ameze akamusigurira akamwe uzomuzane kwa muganga tumurabe bwatwebwe urumva iyo myaka yacu ico gihe vyari binagohera bizi ko kenshi n'abana wasanga bavukira muhira kenshi sasa nisanga rero ndi mfise ico kibazo c'amaso kuba ntabona neza mu gifaransa bavyita malvoyant niho rero habayeho umupatiri yitwa Vincent Gracia Espanyol yagize kampanye mu gihugu cyose cyo kurondera abana bafise ubumuga bwo kutabona canke kutabona neza icyo yakora yarabegeranya akabashira ku ishure donc bakiga d'abord mugabo uko kubegeranya no kwiga yabagomba kudukuramwo ka kantu urabona iyo uri hari iwanyu ku mutumba
ushobora kwibaza uti ni jewe nyene mfise ikibazo je nyene mfise ikibazo runaka ushitse abandi bari kumbe n'abandi bariho ugaca utangura kurema mugabo muri uko kudushira hamwe yaragerageza no kuducisha ku baganga kubera ko urumva yari umuzungu yarazinanye n'abazungu bagenziwe akaducisha ku baganga donc rero twebwe wasanga bidakunda yuko tuvugwa kubera ko imyaka yari imaze kuba myinshi umva ingwara imaze kwiyagrava hari igihe bakubwira bati ingwara ntishoboka nyene ntibikunda abazungu washaka je bamaze kunyopera karenga gatatu bamaze kunyopera karenga gatatu barabati vyokunda ariko bakasanga nyene ntibikunda mugabo vyose umuntu aca vyakira kubera ko Imana ibifise uko yapanze kandi bihererwa icyubahiro kubera ko nshobora kuba meze uku ico gihe nari kuba mbona ntari kuba meze gutya donc chanja kuri iryo shure rero Rumuri Gitega nisanga naronse umugenzi witwa Bosco Igete n'abandi bana benshi mwe mutamenye kubera ko twari duforumye umugwi witwa Rumuri Band. Iyo Rumuri Band irimwo abitwa ba Fabrice baracariho n'aba bayigete abitwa Letiti abarimwo ni benshi abitwa Pascal donc haraba abariho n'abatakiriho ariko kubera ko rero Imana ibivuga iti wewe uzoba umuririmbyi canke bizogenda uko abo bandi benshi baragiye barabiheba baragiye baradebukirwa bivanye nuko twarakora ama concert Gitega rika tumaze kumenya umuziki twarakora ama concert Gitega mugabo ugasanga nk'amafaranga avuyemwo acaja kwishura urumva twaba turi kw'ishure ibikoresho by'abari byo kw'ishure abagize donc abarondeye salle barabadutwara kw'ishure nyene uburyo twakuramwo wasanga buja kw'ishure hama rero urumva abantu ntidufise ingabire zimwe harabavuga bati je nzobandanya abandi bati wapi nitwokwemera guma dukorera ubusa reka twe tubandanye bisanzwe harababivuyemwo nyene baradebukirwa mugabo jewe ndabibandanya umwaka rero kumenya ko bizoba vyiza cyane no mwaka w'igihumbi kimwe amajana 996 twagiye kuri stade guhiganwa sivyo bende yose bende yose twagiye kuri stade Gitega ni le 16 juin itariki yanje y'amavuko kubata iyo tariki bayihimbariza ko umwana w'umunyafrika ico gihe twagiye rero guhiganwa intara yose ya Gitega abana barahiganwa donc baduha teme ko ico gihe igihugu ni cyari kimeze neza baduha teme twebwe turayikorerako ico gihe ndibuka ko hariho n'umurezi twahaye texte twanditse acamera nk'udukarira ngo mwe muza kwandika ngo ibintu nk'ibi ngo kandi ngo muri abana kwiri ako kantu ndibuka ko karadushotse sa kuvuga ati mwagize ikosa hano reka ndabafashe kubera nk'umuntu mukuru ndabafashe ibintu byanyu bigende gutya hatangure kutubwira ngo mwe mwanditse ibintu nk'ibi kubera iki mwanditse ibintu turashavura mugabo tavuga ko biri kose none ko tukira abana niho tugeze sivyo ariko yarabakosoye ndibuka ko ico gihe atana dukosoye ahubwo twari nitwebwe nyene ndibuka ko yari jewe na Bosco nitwe twikosoye ico gihe twaragiye ahubwo twaciye tubaza uwundi acara tubwira twaciye tubaza uwundi mu encadreur aratubwira tuko biri kose nimba yababwiye kuri peut-être nawe nabitahura agerageza kutwereka ko ujya tubwiye biriya nta ngora nafise ahubwo ntatahura ivyo arimwe atahura uwo wundi rero acara tubwira toya hamwanditsi ibi mwari kugira gutya sawa aca turasubira turagenda ico gihe ndibuka twakoze indirimbo zibiri hari yitwa Burundi reka intambara hariyo n'indi yitwa Afrika reka intambara donc Afrika reka intambara twibereho mu mahoro Afrika donc hari ico gihe Burundi reka intambara ibibondo bironka amahoro Burundi reka intambara ibibondo bironka ubuzima donc zani indirimbo twanditse kera ahubwo zizira ukuntu nazibu harageze igihe nanje nabona n'ibi bintu nitwe twavyandika canke twari abantu bakuze kweri ico gihe ndibuka baduhaye twarahiganywe tubabambere kw'ishuri wacu intara yose donc tubabambere baca baduha ibihumbi 50 sizofa ndavyibagiye vy'ico gihe no nansisi ibihumbi 50 n'impene zitatu bro urumva mwari murenze ico gihe twari turenze umengo ico gihe twarabana bashika ku 200 mugabo ivyo bintu rero umva vyose twaronsa ayo mafaranga nizo mpene vyaciye bija kw'ishure kubera umva twari twagiye duserukira ishure vyose niho rero abana benshi
badebukiwe baravuga ati apana nta no kuduha bazi n'agafana bavuga ati abana bakoze bimeze ukunuko ngira baca babaha amanota menshi kw'ishuri oya reka suko ivyo naho byari bihuriye n'umuziki ishure ryari ishure muziki wari ukwawo nyene ovete umuziki wagiye kuri iryo shure uyo mupatiri w'umuzungu yavuze ati nubwo biga ndabona ko mengo hari abana bataratahura ivyo barimo nipfuza yuko rero ahubwo twoshiraho akantu gasa nk'igisata c'umuziki hajya bavuye ku ishure hajya donc baheje ku ishure bace baja muri ibintu by'umuziki donc kwinezereza wasanga hari abariko barumviriza radio yaragerageje araturondera ama guitar ararondera ama flute donc imyironge ararondera donc tucurarangisho dutandukanye vyitwa harmonica vyitwa pianica ararondera ibintu vyinshi kandi nk'ivyo byose ndiko nakubwira je ndabizi kubivuza kubera narumuguruguru ku ishuri wahengera bugayo gacucomoka kuvyiga oya nabashaka ko fete nyine ni bimwe umwana ubona ingabirano yiwe byose ubinyuma gatoya ndibuka ko sister mukuru wiwacu kuko umukobwa tuvukana ni wari imfura donc yigeze kubantera inkuru ati wewe burya wewe twaraja mu misa na ba mama na papa wewe mama guhetse ukamwikura donc urumva turi mu isengero ngaho ukamwikura ukajiya abaririmbyi bari wowe ukiri muto je ngo nikura mama ngende yabaririmbyi bari urumva ko impano y'umuntu itangura umuntu akiri muto ya cyane voilà kandi rero ngugerageje kunkurayo ebana ngo yabindu abari ntamba ingorane rero sinashobora no kuresista na cansinzira ko urumva nari nkiri muto kandi nzinziri ukankurayo naca nikangura niko yambwiye urumva ko urugendo rw'umuntu canke urugendo rw'umuziki wa Vishu watanguye kera ni hamwe nyene n'Imana ibivuga iti wewe uzocana hana sivyo hanyuma rero ico gihe 96 niyo rero naciye ntangura kubona ati kumbe vya bintu umuntu yo bivyaza umusaruro kweri ibihumbi 50 washaka sinarinzi valeur yayo mafaranga mugani njize mu gaciro kubu wosanga yari nk'imiliyoni ijana zubu ego 50,000 ico gihe yakera yari amafaranga ico gihe abantu baze bandike muri commentaire 96 ikiyeri cyagugwa ngahe batubwire fana yagugwa 20 ikiyeri cyo gihe cyagugwa ngahe muri 96 abantu batubwire urumva ko yari amafaranga menshi gusa abana benshi rero bace badebukirwa kubera ko vyose byaciye bibi by'ishuri hama jena Bosco ndibuka ko ico gihe twavuganye tuti bro vya bintu birashoboka ntitwabona gusa ukuntu bizogenda muga turavugana tuti twebwe abandi bashaka babihebe twebwe tubibandanye naho rero vyavuye Vishu arabandanya ndibuka stage ya mbere nziza nuriye nziza kabisa kuko ico gihe twabaye aba mbere ico gihe buramatari yaciye avuga ko adukeneye kuri independence buramatari acavuga ko adukeneye tuzoje guteramisha kuri independence apare agashimwe baduhaye kizo 50,000 nizo mpene zitatu acavuga ati kandi uyo munsi kuri independence nzobariha avuga ati sawa mugabo urumva ko vyaciye bibamwe ingwano kubera ko abana bamwe bavuze bati none ayo mafaranga yose n'ubundi agiye kwishure netwe turonka iki benshi barabiheba mugabo je na Bosco turabibandanya uwo munsi mwagiye muri babiri cyangwa mwagiye mwese oya twarakonvense bamwe muri abo bana hariho abasi nabemeye twarashoboye gukonvenka bamwe muri abo bana turabwiye tuko biri kose nubwo ishure ryo bitwara birumvikana none ni turi kwishura twebwe ico twagize n'iki twakompoje n'ivyo mugabo ivyo twakoresheje vyose n'ibikoresho vyose meme naho dukorera repetition n'ibiki ni ivy'ishure sasa ikibazo kiri he bamwe batoya turavyemera ko ari ivy'ishure mugabo ishure naryo ryari kuraba natwe ico ridukorera agahimbaza musibasi urumva turabwiye tuko biri kose tubibandanije bino bintu bishobora kuzotuvira mu kintu gikomeye abana bamwe baravyumva abandi ntibavyumva abo rero bavyumvize nibo twaciye tujana ico gihe kuri independence ico gihe ndibuka ko umengo twarabana 14 n'abankadrere batatu donc 17 personnes ico gihe ndibuka ko buramatari ico gihe baciye batanga inkoko 17 nukuvuga ko umwana wese yaravize inkoko n'umuankadrere yamuherekeje ico gihe baca bongera gutanga kandi ibindi bihumbi 50 bija kuri za nkoko rero umwana wese afise izo nkoko zo ntibazi bati ico gihe
vyose vyabaye ivy'ishuri reka nta kintu na kimwe twaronse nta kintu na kimwe twaronse icyo gihe ndibuka ko twavuze ati ahaho nimba baduharuye bakaduha inkoko kandi barabivuga no mu ijambo tuhaye inkoko kiramwe nazo zarajya amagi ibintu bigende neza amajwi yabo agororoke amere neza cyane ko baririmba neza barabajije ni bande bakompoje turabwira nitwe twikomporeza tabata abana barimo kazoza kweri sivyo bimaze kuba ivy'ishure babana bose umva ko twari 14 nisanze nsigaye ari jewe na Bosco gusa bose baca barayivamo ubu hoho nta kintu na kimwe mwodosigurira twe turagiye nisanga ni jewe na Bosco nayi gete mu bagiye yarimo yari mu bambere bagenda amaje kugaruka gute igete bon ukuntu vyagiye kugenda urabona ko iyo 96 urumva vyarabandanije buke buke oya rabo twagiye turakonvenka mu nyuma urabona nyine abana bakira abana kuyaga n'umwana mugenzawe biroroshe hari ubwiye ati ngo bazuze kudufasha no munsi kandi uko hageze igihe kubera ko igitega twaciye dutangura gusa nkaho tumenyekana cyane tukaza turakora ibiteramo abana bamwe twashoboye kubakonvenka bakavyumva umunsi bakaza donc nk'ibiraka habwe ati muze bazi twe mudufashe nimwumviriza abarezi mwumvirize twebwe bazi muze mudufashe bakavyumva bakaza mugabo n'ubundi twakora nka concert twinjije amafaranga akaja kw'ishure icyo gihe ndibuka ko hageze igihe baza baraduha icyayi cya mukaru ngo mugorora amajwi ni karoti mbisi hakuduha amahera akaduha ikaroti n'icyayi cya mukaru abana biratugora mugaje na Bosco turavuga twumva hazogera igihe sasa muri 2005 aho sinakubwiye ama festival nabayemwo aha ndiko ndaca mu ncamake kubera nakubwiye ikiganiro nicyohera 2005 Bosco yaramaze kuba yiga mu mashuri nyene mu mashuri yisumbuye we vyari vyakunze ko bamubaga birakunda arabona mugabo 2005 asubira kumererwa nabi aja kwa muganga abaganga bamubwira bati wewe ubandanije guforsa ayo maso ahubwo ushobora gusanga utanabonye nako ari wibaza ko wobona kubera ko waraforceje cyane kubera yaramaze kugira mu 10 waraforceje amaso yawe cyane bituma imitsi iruha sinzi ibintu bavuze ibintu vyo kuziba no kuruha ibintu bizare nyene umva umuntu abakiri umwana twe ntari byo tumenye hama barambwiye ati ntusubire rero kwiga aba ahagaritse gutyo je nanje kwishure ry'abatabona iryo ry'igitega umva ko je vyari vyanse ko amaso bayavura neza nabandanije kw'iryo shure ry'igitega je rero bihurirana nuko mpejeje Bosco ati none ndatamuca ibitoki nzoja gukora yiki nanje nti ndataha imuhanga biragenda gute ico twiyumviriye ko muvyeyi yahora adufasha muri vacances hamwe twahora tuja muri vacances mu Ruyigi twiyumvira umuvyeyi Magi turagenda turavuga ati nani twoja kumutura iciyumviro turagenda turamutura iciyumviro cuko twe dushaka kuba baririmbyi mugabo kuba bo baririmbyi ntituzi ngo bizotangura gute bizoherera hehe canke bizoherera hehe romva turagenda tubimubwiye aratubwira ati ni sawa mugabo nta buryo bwanyu mfise none dutahe oya nimuze mwicare mu bandi bana kuko urumva yarafise ikigo c'imfuvyi cyitwa Maison Shalom muze muje mu bandi bana mugabo nta buryo bwanyu mfise muzoje ivyo abandi bana bariye mwicare hano avuga ati sawa habwo niyo n'intambwe ko turonza abantu basi tugumana vyoshoboka ariko ico gigete yari mu mwabo cyane oya we yari yagi igete yari akiri kw'ishure we yasigaye kw'ishure igete yasigaye kw'ishure hanyuma urumva ko ni mu mpera za 2005 ariko muri 2006 sinzi amafaranga iyo yakuye umuvyeyi ndavuga Margarita barankitse abana benshi bamuzi ku izina rya Oma bivuga ngo nyokuru ni mu rurimi rw'ikidagi yari yatwigishije utuntu twinshi sinzi amafaranga yakuye ico gihe yaramaze iminsi aronka abazungu amatwe tukabavugiriza amagitare sèche bisanzwe amasinzi y'amafaranga yakuye ico gihe ndibuka ko yaduhaye 2,600,000 ngo tuje kugura piano acha du encadreur yitwa Prime c'était en 2006
mu kwezi nkungira nko kwa gatatu gutyo cyangwa kwa kane sivyo turamanuka i Bujumbura tuzananye n'uwo mu encadreur tugura piano Yamaha 2100 ya mbere nico gihe ahantu twayiguriye basha baduciye 1,500,000 muri za 2,600,000 urumva dusigaranye 1,100,000 duca tugura guitare acoustique niba rajyayo ndagibuka guitare acoustique ya noir cha tugura na guitare basse na guitare solo ndibuka ko mengo twasigaranye amafaranga ngana na 350,000 twamaze kugura ivyo vyose ico gihe niho Tanganyika studio yari ikiza bari bamaze iminsi bagirira publicity ayo mafaranga asigaye turiyumvira kuyamusubiza abatapana none ko yaduhaye ngo tuze kugura piano ntaza yigugwa nawe tumusubiza ahubwo ico dukora cha tuvugisha wa mu encadreur none ko ayo mafaranga asigaye twe twarumvise ko hariyo studio ivuza live igisohoka nziza bavuga ko isa nkaho ari ya mbere muri Afrika muga mu nyuma twagiye kumenya ko ishobora kuba ari ya kabiri ico gihe cyaratubwiye ati aya mafaranga ntaco mushobora kuyakoza tutavuganye numwe yayabaha ayo 350,000 niyo yasigaye ico gihe hanyuma twe turamubwiye ati nta kibazo pourvu yuko gusa nawe atayasubirana kubera yaduhaye urumva okay ico gihe ndibuka ko mu encadreur yacavuga ati mugabo ibi bintu muvuze nivyo kubera ko yabahaye numvume ngo nta nakamaro ko kuyamusubiza n'ubundi yabahaye tweje tumubwiye tutahubwo mudusabire tuje muri studio kubera ico gihe Tanganyika studio indirimbo imwe ari 300,000 2006 kandi ni yari amafaranga make yari menshi cyane sana ico gihe amafaranga yaragifise valeur ndibuka ko imbere ko tuja muri studio twabanje kuja kumubwira ati twasigaje amafaranga twavuze tuti nta kamaro ko kuvuga ngo tuyabike canke tuyajye nibiki ivuga ko tumubwira ko yasigaye muga tumubwira umugambi wayo ico twipfuza kuyakoresha mwe twasigaje kuri amafaranga mwaduha twasigaje 350,000 mugabo twifuza kuyajana muri studio kubera hariho studio nziza igezweho bariko baragirira publicity umuvyeyi nyakuntu ngati sawa mimi sina shida muje muri studio tuca tugenda muri studio muri babiri jewe na Bosco ariko ico gihe ndibuka twari mu biganiro na Igete akiri kwishure tugomba kumukonvenka niye mpamvu yatumwumvira Igete kandi umva mwari benshi twapropoje benshi uwemeye ni Igete kuko hariho n'uwitwa Letitia nawe twari twakonvense mugabo biranka kwaza Igete we birakunda Igete acaraza donc igituma navuze Igete ni kubera abantu banamubonye sasa amaze kutwemerera turasaba rendez-vous 300,000 turagenda uwo mu encadreur aradufasha baragenda barariha indirimbo ya mbere twakoze yitwa ni wewe nshaka na Igete yararimo sasa ico gihe niho hari umuproducteur yitwa Bashir umusenegale no baracari hano muri kino gihugu cy'u Burundi niwe yaduproduije ico gihe abonye talent dufise kuri iyo ndirimbo nyene kuko nitwe twivugirije vyose je navugije batterie n'ama guitare solo na accompagnement rythmique Bosco acavuza piano na guitare basse Bashira ati ibi bintu birabaho mu Burundi mwabana mwe bimeze gute aca aravugana no mu encadreur bimeze gute bano bana kumengo bafise talent nta kuntu mwobaduha tugakorana nabo aho indirimbo iri en cours twayihejeje kuyikora Bashir yumiwe umwankadreur ati Cheza biwanje wabandungikanye yambwiye yuko baza gukora indirimbo ariko baca basubira ruguru mugabo acara mu propose ati nta kibazo twebwe turifuza gukorana n'abana bafise ingabirano nk'izi ariko ico gihe tubaha contrat twebwe turatwara 60% nabo batware 40% mugabo baregistre for free uko biyumviriye kwa registra tubunabagirire promotion tubatware hanze n'ibiki mu festival tubakorere kila kitu umwankadreur ati je numva atakibazo isifiguza ko nzobanza kubaza wabampaye ngo nabamanukane urumva ibintu bigeze ya ndirimbo ivyaye contrat ngo dusinye muri Tanganyika studio pacha bajare muri processus yo kwandika ama contrat
kugira ngo dushobore tangura ibikorwa iyo contrat kwisinya. Entre temps uko gusinya iyo contrat bo bace batangura kuvuga muri Tanganyika studio ati nta kibazo murashobora kuba muratangura kwa enregistrer indirimbo zimwe zimwe nimba mufise indirimbo zanditse. Ico gihe twari dufise indirimbo nyinshi cyane je na Bosco twanditse nyinshi kabisa. Twari dufise nk'indirimbo zirenga 30 twanditse mutazi yo muzozitwara. Yego kabisa. Urana nk'iyo ndirimbo nzogusasira ruvuzo Burundi nkorose birenzi Burundi. Iyo ndirimbo abantu bibaza ngo niyo muri 2006 mugo iyo ndirimbo ishobora kuba ariyo muri 98 canke 96. Urumva ko donc twari twabitanguye kare mugabo tukibaza none tuzobihereza. Ico gihe tuzanye Burundi kuyikora bashire yumva donc umudiho w'ikirundi avuga ati ye bano bana kabisa. Ivya contrat baca bagomba kubinyarusa mugabo urumva ko waturungitse ntavyazi twabaye turakora bariko barandika contrat plus tuja kwa enregistrer indirimbo bashire yumva ahubwo aguma yoshaka ahubwo ko contrat inyaruka kugira ngo dusinye. Umuankadrere nawe ati jembo nataka kibazo naho mwosinya mugabo imbere yuko musinya n'abano bana ibi bintu ifa ko banza kubijamwo kubera n'abana biwe ndavuga Magi. Sasa kubera ko yari yavuze yuko ataburyo bwacu buhari sivyo yari yavuze ko ataburyo bwacu donc amafaranga yacu ntayahari hari amafaranga yo kudufasha nk'imfuvyi sivyo mugabo amafaranga y'ivyo bintu vy'imiziki ntayahari ari naco casunitse no mu encadreur kuvuga ati je nibaza ko atakibazo hamwe bosinya. Hewe indirimbo nimba sinibuka neza mwengo twari tugeze ku ndirimbo 6 niwe nkunda yagize yo yavuyemo oya zari 5 niwe nkunda irimwe zirasha ziba 6 duca turasaba Bruyo ya niwe we nkunda ngo tuze kumviriza mva twasa nkaho iyo studio urumva yaradu turakoreye muri studio imeze neza kabisa hati tuze kuyumviriza basi twumva uko vyasohotse uko amajwi yacu ameze. Tugihe amaradio yari yaje ntiyari bwaze amaradio hari amaradio menshi Isanganiro yari hari Bonesha yari hari CCIB yari iriho RTNB urumva ni muvyeyi wa yandi maradio yari isanzwe hari iyo ndibuka ko zariho zitari zariho utwaye indirimbo rero nitwayitwaye washaka ku radio oya twagomba kuza kuyumviriza kwanza twebwe muhira twumva uko bimeze mwitwaye mu gatelefone canke muri reka ivyo nje ndibuka ko atani telefone nari mfise ne mwitwaye gute twayitwaye kuri flash kuri nani kuri CD bayiduhaye kuri CD ico gihe ari indirimbo imwe hari aho mwarimo hariho aho mushira CD twari duvize radio twaguze 250,000 yaja mu CD 3 urumva ko nafsi radio ijamwe amaseda 3 mwari muzi kuyivuzaho yego twari tubizi pe hanyuma ico gihe ndibuka ko bamaze kuduha iyo CD ico twakoze twebwe twayishiriye umuvyeyi sivyo twimushiriye ati yumva ni sawa ati sawa ariko rero uwo mwankadrere acagira ko amubwira caciyumviro caya kontra caya kontra umuvyeyi amaze kuvyumva ati ivyo bintu nibiki ntiyabitahura mugabo aravyumva ico gihe ndibuka ko haci haza abashitsi acaragenda atishuye twebwe twibandaniriza umugambi natubandanye gusohora indirimbo tubandanye gukora tugeze mu ndirimbo y'umunani ndibuka ko album yitwa Gasome twari tugeze mu ndirimbo y'umunani indirimbo twari ko turakora ari inzu indirimbo ihayagiza Maison Shalom sivyo nta n'umuntu yabidutumye mugabo gusa uko donc twabikora uko tuvyumva ico gihe ndibuka ko umuankadreur yari ruguru twe turi Bujumbura kubera Maison Shalom yari sanzwe ifise ishami hano i Bujumbura niho twaba. Sasa ico gihe ndibuka ko umuankadreur yagiye kuraba Oma Magi barankise aramwe ati burya narigeze kubwira ikintu cabajya abahungu mugabo haci haboneka abashitsi muragenda mutishuye n'ibiki arayimusigurira neza tugeze ku ndirimbo y'umunani bro hewe abitahuye aravyumva ati ivyo bintu ntibishoboka ahubwo ubunyene nimba bari no muri studio ubunyene ndababone badutse ivyo bintu abantu bagomba kunyiba abana ivyo nibiki ntibibaho we wavyemeye kubera iki umuankadrere ati no jewe
ntitwavyemeye ko muteri ariko kubera ko mwarababwiye ko ataburyo bwabo buhari baronse umuntu rero azi ivyo barimwo canke abona tana yabo yumva yo bateza imbere cyo nico cari catumye ndamwemerera nubwo ntamwemereye ko muteri kuko nta kontra irasinywa umuvyeyi ati reka ndababonere ruguru ahubwo nimba bari muri studio ba telefone ubabwire baduge ubu nyene baduge ewana abarungitse imodoka ati ndarungitse imodoka uno munsi bategeza kurara mu ruyigi basi encadreur telefone ubwo nyene abatelefone Bashir muri studio ya telefone comptable yitwa Nicole hama Nicole araza arabwira Bashir ati hagarika ivyo bintu niko muri recording abana mutahe ibintu nibikariko ico gihe ndibuka yuko Nicole yaciye telefona encadreur kubera nitwa ariko turavyumva acara mubwira uko bimeze donc nituvyakiriye nituvyumva nibiki aca ambwira ati mpa umwe muri bo tuvugane Bosco aca bariwe yakira telefone baravugana aramubwira ati burya umuvyeyi yanse kandi yavuze ko yatanze itegeko ryo kumuduga cha turashavura mugabo turubahiriza itegeko turataha mu kigobe turitegura imodoka irashika turaduga ariko rero sinzi ukuntu umuvyeyi yavyiyumviriye haje umuvyeyi urumva nyene yamara umuvyeyi sinzi ukuntu yavyiyumviriye avuga ati ko biri kose none nimba naravuze bino bintu cembo numengo ibintu vyo bavyiza babandanije mugabo baravuga ati bahava banyiba abana banje bakaza kubakoresha ibintu bidashoboka basanzwe batanabona baze kubasegesha bino bintu ntibishoboka ico yakoze ni giki mwari gusora indirimbo zingahe zari 10 naho nyene abarungitse amafaranga indirimbo imwe ari turasamira aho nyene abarungitse amafaranga izo ndirimbo indirimbo 10 zose barazirisha avuga ati ivyo bintu mubivemwo abana banje mubaha indirimbo zabo ndazirisha sawa ahubwo rero ca mugenda muhera heze album muyiza numva nitwari tuzi nivyo tuzoyikoresha twebwe turagenda turayiheraheza muri Tanganyika studio baravuga ati nubundi nta kibazo nimba baturisha amafaranga nibisanzwe turakora indirimbo turaziheza gusa cha turasaba CD kandi brouillon iri ku indirimbo zose 10 naya indirimbo ni wewe nkunda hewe harega tuyiduganye CD tuyihaye umuvyeyi ubwo nyene arumviriza ikimana ifatanirije yari irimwo yitwa ubuzima harimwo indirimbo yitwa Icibare harimwo indirimbo yitwa Inzu yo guhayagiza Maison Shalom harimwo Mbarira twakoranye na Fariaz harimwo Gasome harimwo Burundi harimwo ibikogwa ni nyinshi harimwo na Charlotte harimwo donc zari zose hamwe zari indirimbo 11 ico gihe Fariaz mwamutoye gute ico gihe kubera ko urumva ko yari kontra twagomba dusinye na Bashir twe twamuzana indirimbo aravuga ngo indirimbo irabereye ko hojamo umuraperi niwe yaduhamagariye Fariaz arashiramwo rap tutarasinya kontra cyo gifizo mwari mumuzi mwebwe twari tumwumva nk'umuririmbyi nitwari tuzi ko binashoboka kwaza ico gihe Bashir yakoze kuri telefone Fariaz abarashitse arandika indirimbo umwanya muto wenyene rap yiwe arumviriza gatoya arandika arashiramwo amajambo aragenda aravuga ati bana bapeti bafise kazoza pe aragenda ndanamukengurukire gose kabisa kubera ko ego ari mu bantu ba mbere novuga nti natanguye kubona umuririmbyi kuko ico gihe indirimbo Fariaz yaraharawe ico gihe 2006 yari yaka urumva arashiramwe amajambo ataravye ngo ni bande ico gihe ndibuka batani ico twamuhaye sinzi ko Tanganyika studio hari ico yamuhaye kuri kote iwacu na kira kimwe twamuhaye ndamukengurukirira hari hose yumve ko kabisa jewe ndibuka ko ari ikintu yakoze ku indirimbo yashitse ahantu tutari twiteze ko ushika kubera abantu ico gihe abajene baramukunda cyane bumvise Mbarira rero avuga ati vya bidogo vyakoranye na Fariaz murakomeye n'ibiki indirimbo iraduga gutyo sasa album yagiye gusohoka gute umuvyeyi tumuzaniye CD brouillon ngo yumvirize hama tuje guheraheza bagire mixage neza na mastering muvyeyi abafashe CD ayikubita Audace Makado kuri radio Isanganiro brouillon Audace Makado barayitwaye CD indirimbo 11 romba indirimbo ku Isanganiro ziyo zitanguye kuvuma havuma indirimbo yitwa Ikimana ifatanirije bantu ewana barahungabana ile ngoma vraiment
urumva ni indirimbo 11 mugabo hariko haharagwa indirimbo imwe gusa ariko haca habaho indirimbo yitwa ntaco bikubwiye yarabaye chanson de la semaine kwisanganiro indirimbo yitwa Icibare yarabaye chanson de la semaine kwisanganiro indirimbo yitwa Burundi yarabaye mwari batatu ico gitwari tugikwiye batatu indirimbo yitwa Burundi yarabaye chanson de la semaine kwisanganiro indirimbo yitwa Gasome yarabaye chanson de la semaine kwisanganiro umva muri album indirimbo zishika kuri zitanu zose zibaye chanson de la semaine urumva ko kandi ico gihe kabisa baravuze indirimbo umuntu akayumva après amakuru umengo y'igifaransa ico gihe dutangura kumenyekana ibintu bitangura kugenda neza ni nayo album igete yaherejeko kubera ko ico gihe ciye aja gukizwa hama kandi aranavuga ko abavyeyi biwe baramwankira ntushobora kubandanya uririmba ibintu nka biriya no kuri nanje sheriti ivyo nibiki wasaze umwana yasaze abavyeyi bati ibintu nibishoboka hati ifuku umwana kwanza wanza akava hiyo umwana baragiye ariko ico gihe tuza kurondera izina ry'umugwi wa muankadrere aradufasha izo ndirimbo zose twazikoze tudavizo izina ry'umugwi ritarabaho wa muankadrere aradufasha turiyumvira ikintu cyo tuma dusanzwe dufise ubumuga bw'amaso tuzokonvenka abantu gute bizogenda gute haraho tuzoja ntibatwumve okay ikintu kidahera kuri ino sinigiki n'urukundo n'amahoro donc okay twiyite amahoro n'urukundo mu kirundi muga twumva ni vyinshi cha turarondera umuntu abiduhindurira mu cyongereza uwo muankadrere abarabidufashijemo peace and love twumva karasona neza basi groupe bayica yitwa peace and love muri studio twaramanutse urumva ko muvyeyi twamuhaye CD bruyo cha turamanuka tuza turashiramwo mu mantuze ya mwamwe rero mu ndirimbo zimwe dushiramwo tulogo peace and love nko mu Cibare karimwo no muri Mbarira karimwo ese ni ukindi ndirimbo ko bakarimwo no muri niwe nkunda no muri niwe nkunda karimwo voilà basi bigenzo ko dutangura ko baririmbyi bakomeye igete abaradusezeye kuri album ya mbere igete amaze kudusezera avuga ati nubundi tuzobandanya twebwe dupambane urumva ko album ya mbere umuvyeyi niwe yayirishe en 2008 twinjira mu bintu vy'amakaraoke twinjijwemwe n'umuntu yitwa Ivan muziki turakora biragenda neza abantu baratwumva kabisa gusa ikimana ifatanirije abantu baguma bibaza ati abantu ni bandi twarakoze video ira trending kabisa abanyarwanda ngo nabana bacu abaganda ngo yango abanabi wacu umva ko twaririmbye byasa nkaho umengo ni kamiliyoni uniyumviriza ijya ndirimbo wamengo ni kamiliyoni or twebwe nta nuwo twari tuzi nta n'ikintu kimwe twari tuzi abanyarwanda ngo ntabi wacu abagande nabi wacu abarundi nabi wacu oya abarundi bo burumva twari twibereye hano nta n'ikibazo twari twifitiye sivyo mugabo video iza kwerekana neza ko turabarundi ariko abanyarwanda vyanditse ko arabarundi ko tubona basa natwebwe ivyo bavuga ni ivy'iwacu nyene ni nk'ikinyarwanda abaganda ati reka abona abaganda ahubwo bashaka ko bari mu Burundi birakomera kandi bafise video mugabo turavuga ati tiko biri kose ntaco twe tuzobandanya dupambana ama video azarasohoka ibintu biragenda neza 2008 rero twinje mu bintu vy'amakaraoke abantu baratangura baratumenya neza biraba vyiza turiyumvirira gusubiriza igete mugabo biratunanira Bekisho igete avuyemo kuri wewe then mwiyumviriye iki umaze kubona igete avuye muri team bon kubera ko atari we yaravyishakiye harimo n'abavyeyi bakabijamwo bagashiramwo ukuboko kandi kunini umuntu urumva yaravuga ati nta kundi yari kuba ari igete wenyene twari gushobora kumukonvenka ngira bigakunda ko abandanya mwakwera ko hagimwe n'abavyeyi kandi avuga ati ubujengiye kuririmba gospel urumva nta kundi bisha bihurana kandi nuko agiye mu gihugu cy'u Rwanda urumva biba birahindutse nyene abavyeyi ngira bashatse kumudukwepesha nyene nta kundi 2010 tuba tuzanye indi album yitwa Ngo Murabe ariho hari sijya ndirimbo za birahimbaye ninde wombenga tamba imbuto zandamujanye abantu bamenye donc iragi ari hehe donc indirimbo nyinshi zari 10 abantu rero baravuga ati bano bahungu nibo kabisa
turabandanya rero ubuzima bwacu bw'umuziki n'izindi ndirimbo twagiye turasohora buke buke. Ico gihe 2010 turagira lancement officiel y'iyo album. Gusa umve ngo umuvyeyi ntiyigeze atworohereza, bon canke ngira nitwe tutamworohereje kubera ko ikibabago cy'umuvyeyi urumva yifuza ko twama tuba ruguru. Mugabo turavuga tuti ruguru nibishoboka kubera ahantu tubona umengo haravibra ni Bujumbura. Cyari bigoye ko mukonvenka ngo tuze kubi Bujumbura. Narijya hari hasanzwe hari ikigo ca Maison Shalom donc antenne iri Bujumbura, cyaca bitworohera kuronka aho tuba. Mugabo mu nyuma yaravyemeye turaza turahaba. Iyo album ya kabiri turayikora dutuje, twaza turaduga nyene dukeneye. Mugabo birahava biragenda neza, turakora amakaraoke, urumva umuntu atanguye guhembwa. Utanguye guhembwa nyene utangura kwibaza nzo bigenza gute. 2011 10 mu mpera muririmbyi Matata nyakwigendera Jean Christophe barabonanye na Magi, baragira imigambi kuri twebwe ko nawe yaratubonye, avuga ati bana bafise talent, baturonderera ivyuma. Magi aratugurira ivyuma jewe na Bosco. Sasa ibintu biba bitanguye gukomera, amabafle, amagitare, ibintu bimeze neza kabisa, sono ikwiye. Barayituronderera tuba turayironse, ibintu biba bigenze neza cyane. Dutangura rero kwibaza tuti ureno natwe fo dutangura kurondera amasoko bigende neza. Kujo gende buka ko abantu badukunda cyane, twari serious cyane ku kazi. Neze twazanye n'ibintu vya piano kujya kuntu abantu bavuga ngo piano bar ugashiramo ingoma n'ibiki. Dusa nk'ari twabizanye ko ndibuka ko kuri Galerie Alexander abantu barumigwa kubera ko indirimbo nshobora kuyiprograma kujya uyumva ku radio nkayizana kujya muri piano. Turabibandanya abantu baradukunda. Ndibuka ko na manager Happy Famba za 2014 13 baratwumva bati hari abahungu baciye ibintu muri kino gisagara bavuza piano mengo ni CD. Ndibuka ko yigeze kubibwira ati mwebwe twarabumva kabisa ko hari abantu baciye ibintu mu makaraoke. Urumva ico gihe rero amaze kutugurira ivyuma turavuga ati sawa. Twari tumaze kumenyekana ku buryo wasanga tutagiye muri karaoke abantu bararekrama cyane. Kubera iki bataje? Kubera iki bataje? Ndibuka ko twakorera Galerie Alexander niho twatanguye gukorera amakaraoke. Ico gihe rero 2011 Matata na Magi bamaze kutugurira ivyuma 2011. Ndibuka ko c'était en 2012 oui. Twasuye tugira lancement officiel ya album Ingomurabe. Tuyigize ico gihe ndibuka ko twananaronse deal yuguriye imiryango yose ya Vishu na Bosco, deal ya Brarudi Primusic kuzunguruka intara zose. Primusic yatwawe na Khalijo ico gihe. Khalijo ya baca bayumva abantu bakurikirana umwe. Ababizi baca bavyumva. Ico gihe ndibuka ko twahawe amafaranga sinza kuyavuga kubera ari menshi. Ico gihe twarazungurutse Burundi bwose dukoresha iyo piano nyene. Ndibuka ko benseyemwe n'umuririmbyi Yoya Jamali nawe turajana turafatikanya biragenda neza. Ico gihe ndibuka ko amafaranga baduhaye twace ducrea bar yacu yitwa Imuhira Bar. Abantu bazi Vishu neza inyuma y'isoko kwa Sioni. Tumaze guheza iyo tourne ya Brarudi yose bamaze kuduhemba twace dukora akabare kitwa Imuhira Bar. Twarabice biracika avec vya vyuma umuvyeyi yatuguriye. Ewana ndazi ko baza kuraba kino kiganiro nazabubwiye ati Imuhira Bar turahazi vyara kugira uronke aho wicara canke kugira uronke ico watumye nko mu gikoni wabanza gusorora kubera ubwinshi bw'abantu. Sasa turabandanya turabona ko dukunzwe pe birabandanya neza turava turana create yindi bar ivuye muri iyo nyene yitwa Peace and Love Bar. Abantu baca bahamenya imbere ya Scapers imbere ya Scapers mu Nyakabiga kera hitwa ngo kuri Valu. Twere turaza turahahindura tuhagira Peace and Love Bar. Birakunda navyo. Urumva ko twagiye turaduga de temps en temps uko umuntu agenda arabaho usanga hari ibintu bigenda biriyongera. Iba ari experience canke iba ari novuga nti gutera imbere mu vyo buri kurakora ukabibona. Ariko rero vyagiye guhinduka 2014-2015 igihe igihugu kigiye mu bibazo kandi bar yarugawe Muhira Bar hasigara hakora Peace and Love Bar. Urabona ibintu vyabaye muri kino gihugu
birahindagurika ariko je na Bosco turabandanya n'ubundi turapersevera. Harageze igihe turaja mu Rwanda gatoya tugiye mu biganiro vyacu nyene vy'umuziki. Tumaze kugaruka tuvuye mu Rwanda ko twarakoreye naho igihe kitari gito amakaraoke. Tumaze kugaruka niho rero twafatana na manager Happy Famba. Bari bamutumye ngo aze kudiringa na twebwe idiri yano twoja kuvuza. Arondera Bosco ntitaba telefone. Hari waciye amubwira ati rondera Vishu ni washobora kukuvugisha. Jewe arandondera arantora namubwira duhurire kuri Peace and Love Bar. Arahaza turavugana. Ico gihe washaka diri yaturonderera ntiyakunze. Mugabo twayaze vyinshi ku buryo ankonvenka. Arambwira ati mwebwe twarabumvise twarabamenye muri abantu bazi umuziki bagira donc mugabo hari ico mubuze. Murakeneye kuba abastar. Abantu bose bahurumbira. Ico kinakimbwiye sinagitawe. Yarambwira ati nivyo muvuza neza. Wana muraja mu makaraoke mukuzuza nivyo. Mugabo nta muntu mwebwe ashobora kubatumira ngo mugende nk'abastar mugende mugire nka show apana karaoke. Numva kanambwiye niko kweri. Acanyereka nimero za Diamond, aranyereka nimero za bande za Bajagwa donc abaririmbyi benshi bamaze gukorana nawe. Numva mbaye convaincu kweri ndavuga ntego kweri je numva tacho bibaye nogira muganja namubwira nti imbere yuko twogira ikintu kirekire tuvuganye ndaza kuvugana na mon frère nimba nawe yovyemera ko dusinya tugakorana kuko yaranyeretse ukuntu twokorana donc tukabatangura kuba abastar nyine bari hejuru ku rundi rwego. Ibintu vya Facebook za Instagram nibikitwe navyo twari tuzi gukora ico gihe. Twabona umengo nibisanzwe. Je rero nca ndagenda ico gihe we wamaze kugenda ntitwahujije ku idiri ntitwahujije ku mafaranga. Aca aragenda nanje ndagenda mugabo nca gukonvenka mon frère ndamubwira ivyo Happy Famba yambwiye. Mon frère ati ahubwo ebana ivyo bintu twari tubikeneye. Sawa turabihuriza ko ico gihe ndibuka ko twasinye c'était en 2016 mu hagati umengo tusinya ikiringo c'amezi 6 contrat y'amezi 6 ngo dukorane na Happy Famba. Acara du propose gukora indirimbo z'igiswahili kugira ngo dushobore kuraba ko kubera indirimbo z'ikirundi zo zari nyinshi twari tuzifise. Ico tutari dufise zari indirimbo z'igiswahili. Ico gihe ndibuka twakoze indirimbo yitwa Mutu Wangu tuyandikiwe n'umuntu yitwa Blaze adufashije. Hanyuma turakorana na Happy Famba amezi 6 aheze turabona ko hariho changement. Abantu batanguye kudukurikirana ku marezo sociaux. Amezi 6 aheze mon frère ati ebana ubure natwe twashobora kubigira tubandanye ivyo wacu ko contre heze. Namwe yamara ntiharagera ko amezi 6 mengo ni make. Ntitwosubira tukamubaza Happy Famba ko bikunda ko twosubira gusinya iyindi contrat y'umwaka. Mon frère aravyemera ati sawa tuzomubaze twumve. Tumimubajije nawe aravyemera turasinya indi contrat y'umwaka. Indi contrat y'umwaka tumaze kuyisinya bimaze kugenda neza harabaho rero gutangura kudukorera ama video. Kwico gihe twaheruka video yo muri 2007 Ichimana ifatanirije na Maison Shalom nizo ndirimbo twakoze. Wumve ngo twari tumaze gukora ama album arenga 2 mugabo dufise video zibiri zonyene. Amaze kutwinjiza rero mu ma video niyo twaciye turakora za video za ndicuza turazikora. Tumaze kuzikora ndibuka ko ico gihe twagomvye kuzigirira lancement officiel tugeze muri 2017 sivyo. Tuvuye muri 2016 turamaze gufatisha twarasinye contrat y'umwaka 2017 turondera rero ukuntu dushobora kugira gute kuzilansa. Aradufasha turarondera ibibanza umuhisa akavyanka tukarondera ibibanza umuhisa akavyanka. Ewana nimba ari vy'Imana yari kirategura umuhisi ebana Roseti abaragiye za video tutarazilansa. Kibanza yaguma cyane. Amatariki yaguma yahindagura. Mu proposa yange ahindagura kwiri. Umuhisi Bosco Imana biramutwaye Roseti. Kuvuga kuvyanka kwiwe navuga neza yuko vyari mu mugambi w'Imana. Bon niko nivyo nibaza. Hama amaze kwitaba Imana urumva ko twari dufitaniye contrat. Je cyo nakoze
negereye Happy Famba ndamubwira urabona ko mon frère agiye ce nibaza ko utona ndagimubwiye uko nyene nibaza ko utona talent irahari ndashobora kubandanya akazi ibikorwa ndabishobora ati sinovyubaka kweri je nimba wumva ari sawa tse twibandaniriza akazi gushika n'ubu turabandanya akazi nubwo umuntu abaciye mu bitoroshe donc yene bigora abagabo kandi umuhini mushasha utera amabavu urumva nari nsigaye nikorana ndumwe mari batatu usikarura umwe cumva ko ntibiba vyoroshe ariko kabisa ngira ko ndanamushimira Happy Famba kubera ko hari vyinshi yagiye aranyereka ndavuga ndavuga ibintu navyo je ubwanje navyo nari kwishoboza mugabo nyuma twavuye tugira lancement officiel ya zandirimbo umuhisi yari itavye Imana mpava ndabikora hama ndabikoze ndabona ko abantu bariko baravyumva hari abatabitahura abavuze ko Vyinshi ari we yishe Bosco ndavyakira uko nyene mugabo harageze igihe nanje mvuganisha ibi bintu numva no bivamo we banyagiriza ihasa ryanje ko nije nihekuye rero avuga nta kundi Famba kazarandemeje ati wereka abavuga wobabuza kuvuga erega ngo basiba kurima ntibasiba kuvuga hanyuma rero je Famba maze kubandemesha gutyo ndavuga nti sawa ndaja nahantu ndasenga Imana ndavuga nti Imana nimba ari ibi bintu wansigiye ngo muhisi agende hama banyagirize ko ari je namwishe ntazi n'ukuntu yitavye Imana nane je ndindiriye iki hano si Imana rero kuyisenga umuntu akagira utwe tuguvu two gukora ndabandanya n'ubu Happy Famba turacari kumwe kandi ibintu bimeze neza cyane kontra yaraheze turongera kuyindi nshimire rero Happy Famba vy'umwihariko akivyumva ndamushimire gose ni mu manager mwiza cyane nshimire n'abagize ico bakora ngo Vyinshi abe ashitse kuri ino ntambwe agezeko ndanagushimire rero nawe nari guhera ku Mana ariko niyo mpereza ko kubera ko wa mbere azobo wanyuma kandi wanyuma kazobo wa mbere shimire n'Imana ikinzigamye gushikisa kuba nkiri muzima nzobandanya ndabahereza ibikorwa kabisa bakozi ba TV nashaka ko twiga ku buzima bwa Vyinshi hari benshi mutari muzi mbega Vyinshi yavuye he ubuzima bwe bwagenze gute hari benshi mwamumenye ari umustar hari benshi mwamumenye yarakoze amahiti by the way nashaka ko tumenya kuva kera mbega yaciye mu buzima meze gute mbega byagenze gute ndibaza mwavyumvise byinshi by the way we love you so much ariko ikibazo ca nyuma Vyinshi yes sir hari benshi baciye baza ati mbega insulima waziga gute utabona insulima ntibisaba amaso insulima ntizisaba amaso habwo niyangabirana Imana iba yaraguhaye ama igakurira muri wewe wagwana kuko n'umuntu wa mbere yanyigishije gitari ntabona Vyinshi yes sir reka ndagushimire cyane asante sana Mr Radio shimira uriya muhungu mu buhinga bw'ivyuma hariya hirya wagwana ameze neza cyane kabisa peace and love kabisa yes bakozi ba TV my name is Radio or se waba promoter bose migugu ata papa na mana by the way my name is Radio kuri kamera kumena FH Carf niyo yatumye image uyibona imeze fresh sana niyo yatumye sound uyumva imeze neza cyane ni muri cya kiganiro tubabwiza kuri show twariko turasambura neza ubuzima bwa Vyinshi tumenye mbega Vyinshi byari bimeze gute yaciye muri slago izihe nibaza mwabyumvishe wagwana se waba promoter bose migugu we love you so much dusubire ubutaha ciao ciao VichouLove peace and love wagwana